ni ikibanza kiri VIP, ni ikibanza kiri VIP. Ngire ko ntumira n'abantu bashaka gusonesha, dutanga service nziza cyane. Wamaze kubona abantu bari ko barashonera, wumvise n'abakozi imyaka bamaze babikora, no kuvuga ko babimenyereye babizi. So rero umuntu wese yegereye ngaha muri donc ahanyene Bujumbura ni Kamenge Business House, bose barayizi. Utera donc ufata bus naho uva muri ville, ufata bus ukavuga bagushikane kuri terminus, ucitera umanuka kuri Kamenge Business House. Abashaka gusonesha, abashaka kwiga umwuga baravyumva, bumvise ko hari abantu benshi babizi n'aba expert babizi, donc baze tubigishe. N'abashaka gusonesha, bashaka service nziza, baze tubasonere. Hama aho nabikuye naragize narasimbiye hanze gato, ndakora gatoya. Hama ndaza kwanza gutanguza utu business dukeya ngaha. Ndafise atelier, ndafise na shop iri muri ville, vuba cyane nzobatembereza tujane muyibone. Nabanze rero kuza mbanze ngire tu business dukeya ishize mu Burundi. 2006 turatangura umwuga wo gushona. Wawutanguriye hehe? Wavyize igihe kingana gute? Umwuga wo gushona sinawize, ntibyantwaye umwanya muremure. Tukimara kuba turi kumwe n'uwo mukobwa yanyigishije, Imana imuhizagire kwanza. Vraiment yarakoze ikintu cyiza cyane gose, naragishimye. Ntabwo byafashe umwanya muremure, nabyize nk'ukwezi kumwe, kubaje narifise ubwenge bufata cyane gose. Aranyigisha kandi ntiyampemba vraiment. Nanje nagira ati kuronde wanje nta mafaranga ashaka, ahubwo nkeneye kumenya umwuga. Naho mu nyuma havura arabona ko ibyo ndamukorera byoba byiza gusumba, agiye arampa kanoti. Wenye navura aribwiriza, aza arampa amafaranga. Yego tuba mu buzima nk'ubwo gushika aho jewe shika kwihangiro y'uko ngira ati je namenye, tubandanya dukorana gushika n'isaha. Rero ico cyonyine ndakimushimira, kubera umwuga nawigishijwe nawe, nta mafaranga yasavye, yanyigishije kubona. Kuzino ni kubw'akazi. Jewe nawe rankoreye Igitega kandi dukwana n'umubosi wanje. Bosi wanje ariko nawe nyine asanzwe afise ibinakora ni Bujumbura. Abona Igitega atakigenda, acashima kwimoratiri. Naje kuba twabanye neza, sinomuvuga nabi, kandi we ndazi ntavuga nabi. Cavuga ati rewe nta kuntu wosigara Igitega, reka tumanukanye. Camanuka uko avaye gutangura akazi ko gushona. Mu gihe numva atana amahirwe yo kwigisha wari ufise, ni ndakwigisha umwuga wo gushona. Wawigiye hehe? Wawizigiye kingana gute? Je munanyigisha umwuga wo gushona ni mukuru wanje. Ko wewe yahevye kwishura akiri kare, acaronka amahirwe sinzi umugenzi ko yaciye amanukino. Acaronka umugenzi nyene n'umutera arabimwigisha, kinani canguma ruguru niga birashikana je candaheba. Cavuga ati we Petire kare kubw'umupigikiye hiyo, manukino nanda kwigisha umugora ingene wo kwibesha. Yarawunyigisha. Je umwuga nawutanguye mu kwezi kw'icenda, zari tariki 21. Itariki 24 z'ukw'icumi k'uwo mwaka nyine nayo namenye gushona. Ko nacemba umwana afata, nayo cyanda ubuzima ndimo, cavuga ati je nanje ibi bintu ngomara vyiganisha kugira ngo ndabeka agasabuni, sinzoze ndatega amashi nze ndakigurira. Mani rabimfashamo nyene, aransora mu mezi 3. Abandi usanga bavyiga umwaka cyangwa narenga, mugaje mu mezi 3 inamaze kubimenya. Ubu rero nkaba ndiko ndabikwizamo imyaka 10. Waragize amahirwe mukuru wawe ariko arakwigisha, nibaza wewe ko ata amafaranga yavuye gusaba yo kwigisha, ko ariko yigisha mutoya wiwe. Nta mafaranga yigine ariko yanyaka gute. Amafaranga yigiza yanyaka vraiment ndamubeshe. Ubaho bigeze umwuga wo gushona urakwibeshejeho, urazi gushona byose. Ndabona uri umuhungu ariko uri kurashona uduhuzu tw'abana, udushuka, amakostume, ibitenge by'abamama, amabazerish, ibintu byiza cyane. Wiyumva gute mu gihe ukiri ruguru utazi ko ibintu bizoshika? Ubu uravye aho ubuzima ukiri ruguru n'umusuri mu gisagara ubikompa, ubona bimeze gute? Ubona uri kuratera imbere canke n'ubu uracahenda ubona bimeze gute? Jewe Chenda chahenda nibukebwe kurazi ivyo ngaha mu Burundi katari kwirukanga. Uvati utangure business urubunyene ucutera imbere ejo. Meki muti ivyo cankwe utishe. Ivyo bintu ntivyokunda.
bisaba kugenda buke mu mwanya urosa yo kurya ukambara. Ubuzima bw'ini Bujumbura ko bugoye, bamwe turapanze kanka amafaranga yo kuriha inzu, bisigaye navyo ni buke. Je kubw'ivyo ndacashakisha, ariko sindagira ku mugambi je nshaka, ariko ndacashira Imana imbere shetani inyuma. Ndacafise icizere yuko urugo rwigeze gutaha inka ntirutahimbwa. Je ndacafise amahirwe kandi ndacafise icizere yuko naje umwanya n'umwanya abandiri ibisigi bazotangara babona naje mu misi hari icimana yanyishuyeko. Nkuko nakubwiye ati baranyivye muga naje mfando bazopfa biba, naje nzopfa ndondera. Haje umuntu akwiba ntaca azopfa gusumbije ko bijya kwivye aharura iminota bijya. Muga wo ukora ashobora kuvuga ati je ndi hayihangiro mu myaka 2 nzwangize kwa kijya kintu. Uri kurakora nta cobuza kidakunda. Je kuba ntaratera imbere sinihebura ko fise umwuga, ikintu cyose ni mu mutwe. Uyu mwuga wanje sinonka nyene no uvuga kwiri ko ndawushima cyane. Hello bakunzi ba Roy TV, ndabaramukije. Nizere ko mumeze neza haba ari mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze. Kuri micro muri kumwe na Benishu, kuri kamera ni Alfred. Turi mu kiganiro KoraKubwejo. Tuvuze KoraKubwejo tuvuze dukore cyane, ejo hazoza turi abantu bateye imbere. KoraKubwejo ni hangiro Roy TV haye ryo kugendera abene gihugu, cyane cyane abanyamyuga, mu kubatera intege, mu kubashigikira, kugira ngo mu 2040 tuzobe turi mu nzira y'amajambere, mu 2060 tuzobe turi kwiterambere rishitse. Uyu munsi rero twagendeye abasanzwe bashona impuzu bo muri Kamenge Business House. Turaza kuganira nabo n'umwuga novuga ukora abantu bose, baba bigeme, aba mama, aba papa, aba jeune, abahungu, n'umwuga uteza imbere abatari bake. Turaza kuganira nabo batubwira ingene bavyifashemwo, ngene bisanzwe bimeze. Mugumane nacu mutwumvirize, ejo canke hirya ejo niwumva nawe umwuga wawe ushobora, niwumva nawe iyo mpano yo kuzamwo bizokorohere. Turaza kuganira nabo, mugumane nacu rero. Amazina yawe kwitande? Azina ni Mona Jandodi. Ni Mona Jandodi. Ni Mona Jandodi yasanzwe avuka hehe? Avuka mu ntara ya Gitega, komine Gitega. Ntara ya Gitega, komine Gitega. Uri umunyamuci, mugwa mukuru wa politiki? Yego. Mva Igitega, komine Gitega, na kaje tuhava dusanga ari Gitega na zone Gitega, byose Gitega. Nyamugayi. Okay. Kaje Nyamugayi. Numva ni mu muci. Zone Iribe. Mana yacu uba muri zone Iribe hajya nyene mu gisagara. Uri mutoto site rero niko mu majambo make babita. Wakuriye hajya nyene, uvukira hajya nyene, wiga hajya nyene, byose hajya nyene Gitega. Sofa gusa kuba ntayamaze, ariko nigiye hajya nyene. Ariko wize hajya nyene, wagarukiye mu mwaka wa kangahe? Mwaka w'9. Hari mu gihe kihe? Hari muri 2012. 2012 ari mu 10. Numbona nuko nasaza nyene. Umenga uri umusore. Nene ega ubusore kandi ubugabo subwanwa n'imyaka simvi. Byagenze gute rero mu mwaka w'9 utomva uhagarika ishure mu gihe wari umwana wa mu muji? Tumenyera abana mu gisagara badakunda guheba amashuri, kumenga wabikwija wafise byose, ntibabura minervare. We byagenze gute gaho cyo bimvira guheba ishuri? Byavuye ku buzima bubi. Ubuzima bubi? Ariko vraiment umusore mwiza nka wewe muremure afise inguvu, ubuzima bubi gute? Ubuzima bubi ni wa muntu aba yakuza adafungura, aba yakuza ataronka novuga gute cyaye cyo mu gatondo sasa n'uja afungura rimwe ku munsi, none kwita aba ari mu buzima bubi. Wewe ubwo buzima bushatse kuvuga bwa ubuzima bwago niko watabavye ofisi ariko n'ubuzima bubi. Yo vya vrai
byose byavuye ko atavyeyi wari ufise wabuze wiga mu w'icenda mu wa gatandatu bose waburira umunsi umwe oya ntibaye umunsi umwe gusa basumbasumbanije amezi ariko umwaka wari umwe hata watanguye kubura nde natanguye kubura umuvyeyi papa mu nyuma ucubura mama wihangane cyane imana niwe muvyeyi w'imfuvyi ariko bizogenda neza ko bagusize uri umuhungu akomeye ufise amaguru n'amaboko ufise byose nibaza ko uzobaho ntuzobura ingene ubaho niko utaguze nariyakiriye vraiment ntacyo bikimbwiye kuko sije jenyine urupfu rugendera n'abandi urabashaka ko naje nzopfa cyo umuzima bw'imfuvyi ahubwo gusa titawiye kuri imfuvyi niho mwenyije utari ariko maze kwitabara kuri imfuvyi avuga ati reka buryo upfuye bwanje mwenda bwitwaramo turamenyereye iyo umuntu abuze abavyeyi cyane cyane akiri muto umuryango uramwishinga ukavuga marabona cyane cyane igegeo cyo guca ku mazi bakavuga ngo uyu mwana tuzomufasha tuzomwigisha tuzomuba hafi n'ibindi webye ntivyigeze bigushikira nko mu baonke canke abatante canke undi muntu wo muri famille ngo yemere kuza kuba hafi ngo ushobore kwiga oya reka abantu ubu barahindutse barashije ahubwo maze wo kumfasha abandiriye ibisigiye c'est vrai warivukana uri wenyene canke waruvukana n'abandi twe turi babiri ni wari mukuru canke ni wari mutoya jeje nari mutoya ni wari mutoya mukuru wawe ntabwo yigeze yaseruka ngo abikurikirane nibaje ivyo bisigi agicumu rimwe ntitegwa mwijana naye ari umwe mu bantu barenga 200 ntacyo nkavuga kandi nawe nyene kuri ico yari akiri umwana ntere bwakure cyane kazi no musi ntaho mwoshobora kubikurikirana kugira ngo ivyo bisigi byanyu nk'amatongo canke ibindi mubashoboye kubisubizwa canke mwararekeranye mwari yaki twe twarahevye bazopfa biba natwe tuzopfa turondera nanaki twaramaze kubiheba dufatika tuzokwirondera ivyiwacu imana niyashima ko tuba mu buzima bubi tuzovyemera uko nyene niyashima ko tuba mu buzima bwiza nuko nyene noneho ndashima uko ndiziye n'umwuga sinshobora kubura amafaranga yo kurya natonze ku kazi bisigaye navyo imana izobikora nibuke turi ku rugendo kandi tubandanya dukora mwarabaretse murabarekurira mu mutima y'abawo canke mukuru wawe nta nzigo mukibafitiye canke n'ubu muracahiga ati nitwahura nzobihora je ntibizoherera ngaho kubera ibintu by'umuryango wabitwara kubera ibimeze uko turamenyera abana bashaka gukura muri ubwo buryo ugasanga muri we ntigera yitahura acafise inzigo ejo bahuye bagirira nabi bimeze gute muri wewe warabababariye canke n'ubu uracafitiye ishavu me cegiye kimwe mu myaka yahera naho ndavyumvira kweri kandi narayumvira gukora ikibi ariko mu nyuma sinzi umugenzi na hano uje ambwira ati we bijya ntivyari ivyiwawe bajya kuba barariye ibisigi vy'imfuvyi imana izomenya urubanza bacira cinanje nditahura navuga ati none imana yarampezagiye hari n'abafise abavyeyi ndusha ubuzima icambere nambere nzi umwuga sishobora kubura amafaranga yo kurya saa sita nayo mwijoro sishobora kubura nayo kwambara nakagasabuni ugasanga nakarose nayo ibisigaye navyo bizoza bukebwe ko sinorirondera mfyuye amaso imana bavusanga impaye ibi amen mbe ikindi naco umuntu yigeze kugura mu bisigi baragombye kwandikisha urubanza tukambere ko twari tukira abana turabona umuntu aduserukira we yatubwiye ati urubanza rw'amaraso amaze kubona nigwishe twega abana batoyi nitwomukanga turutwana duto caduheberiyo tugira nubwo bafata none tubura abavyeyi ture n'ibisige natwe tubura n'ubuzima bwacu batireka tubihebe tuzobaho bukebuke ndagushimire cyane kuba warimvire kubababarira bikaba byaraheze muri wewe ivyo bizogutuma ushobora no kurondera ubuzima utekanye utaguma ubiyumvira okay turavuye mu ntara ya Gitega umunsi turi ngahe Bujumbura byagenze gute wiyumvire guhaguruka kuva mu ntara ya Gitega ukaza kurondera ubuzima ngahe Bujumbura mbega wabitanguye ryari washitse mu gisagara gute mu gihe atana abavyeyi wari ufise atana n'umuryango wari ufise washikiyeho weho byagenze gute bwa uvuye mu gisagara ca Gitega werekeze mu gisagara ca Bujumbura byakugendeye gute mbo kuzino ni kubw'akazi jewe nawe rankoreye Gitega kandi dukwana n'umubosi wanje ariko nawe nyine asanzwe afise ibinakora ni Bujumbura abona Gitega atakigenda acashima kwimoratiri naje kuba twabanye neza sinomuvuga nabi kandi we ndazi ntavuga nabi cavuga ati rewe nta kuntu wosigara Gitega reka tumanukanye camanuka uko ava yuko utangura akazi ko gushona mu gihe numva atana amahirwe yo kwigisha wari ufise ni ndakwigisha umwuga wo gushona wawigiye hehe wawizigiye kingana je umuntu anyigisha umwuga wo gushona ni mukuru wanje
ko wewe yahevye kwishura akiri kare acaronka amahirwe sinzi umugenzi ko yaciye amanuka ino acaronka umugenzi nyene n'umutera arabimwigisha kinani canguma ruguru niga birashikana je candaheba cavuga ati we Petire kare kubw'umupigikiye hiyo manuka ino nanda kwigisha umugore ingene wo kwibesha yarawunyigisha je umwuga nawe utanguye mu kwezi kw'icenda zari tariki 21 itariki 24 z'ukw'icumi k'uwo mwaka nyene nari namenye gushona ko nacemba umwana afata naca ndaba ubuzima ndimo cavuga ati je nanje ibi bintu ngomara vyiganisha kugira ngo ndabe kagasabuni sinzoze ndatega amashi nze ndakigurira mani irabimfashamo nyene aransora mu mezi 3 abandi usanga bavyiga umwaka canke narenga mugaje mu mezi 3 inamaze kubimenya ubu rero nkaba ndiko ndabikwizamo imyaka 10 waragize amahirwe mukuru wawe ariko arakwigisha nibaza wewe ko ata amafaranga yavuye gusaba yo kwigisha ko ariko yigisha mutoya wiwe nta mafaranga yigine ariko yanyaka gute amafaranga yigize yanyaka vraiment ndamubeshe ubaho bigeze umwuga wo gushona urakwibeshejeho urazi gushona byose ndabona uri umuhungu ariko uriko urashona uduhuzu tw'abana dushuka amakostume ibitenge by'abamama amabazerish ibintu byiza cyane wiyumva gute mu gihe utari ukiri ruguru utazi ko ibintu bizoshika ubu uravye aho ubuzima ukiri ruguru n'umusuri mu gisagara ubikompa ubona bimeze gute ubona uri kuratera imbere canke n'ubu uracahenda ubona bimeze gute jewe Chenda chahenda nibukebwe kurazi ivyo ngaha mu Burundi katari kwirukanga uvati utangure business urubunyene ucutera imbere ejo make imutivye canke utishe ivyo bintu ntivyokunda bisaba kugenda buke mu mwanya urosa yo kurya ukambara ubuzima bwini bujumbana ko bugoye bamwe turapanze kanka amafaranga yo kuriha inzu bisigaye navyo ni buke je kubw'ivyo ndacashakisha ariko sindagira ku mugambi je nshaka ariko ndacashira Imana imbere shetani inyuma ndacafise icizere yuko urugo rwigeze gutaha inka ntirutahimbwa je ndacafise amahirwe kandi ndacafise icizere yuko naje umwanya n'umwanya abandiri ibisigi bazotangara babona naje mu misi hari icimana yanyishuyeko nkuko nakubwiye ati baranyivye muga naje mfando bazopfa biba naje nzopfa ndondera haje umuntu akwiba ntaca azopfa gusumbije ko bijya kwivye aharura iminota bijya muga wo ukora ashobora kuvuga ati je ndi hayihangiro mu myaka 2 nzwangize kwa kijya kintu uri kurakora nta cobuza kidakunda je kuba ntaratera imbere sinihebura ko fise umwuga ikintu cyose ni mu mutwe uyu mwuga wanje sinonka ngene no uvuga kwiri ko ndawushima cyane dusingira intahe gatoya umugabo wawe ubona gute kuko hari nk'abo babitinya bavuga ati vyo mu bintu byo gushona mbega abakiriya bakura he ko bataramenyera no bitangura gute ariko wowe muri wowe ndavye ingene uvuga ndavye n'ingene ubyishimiye uwo mwuga urabona ko kubeshejeho uranavuga ati uno mwuga wanje sifise ubwoba mu myaka 2 canke imyaka 3 nzoba nateye imbere uwo mwuga ubona gute dushingire nk'intahe utarabitangura ntiwabiha amahirwe nk'ibi umaze gushikako kugira ngo nabandi ejo canke hirya ejo nibatangura umugore we wese bagire fo bagira inguvu ejo bazobe bateye imbere wo babwira gute no mugabo utanguye gute nibaza uki utangura nta mahirwe nkaya wawuha urafise aho wavuye urafise naho wageze byagenze gute neza na neza uyu mwuga kamaze ndakwishura ari jambo rigeze kumbaza ngo hari abantu benshi bacika inkokora kuvyiga ngo ntabakiriya baronka yani uyu mwuga twese urana urazoja mu isoko hari abatayeri barenga nka 40 kandi bose bitwa karabatayeri muga nka jewe mbazi kutire yose umwe wose abazi ingene imeze ndashobora gucaguramo batanu uvuga ati mwabajya 40 nibo mbona babereye certificat y'ubutayeri abandi bose ningiza murongo akazi k'itayeri subwa ngo uri mushasha ngo canke bimaze mu burambe wewe umukiriya azokwegwa n'ivyo uri kurakora umukoreye vyiza ategerezwa kugaruka none umukoreye bibi je naje nubwo ntwandara umutari nkagenda gusonesha nk'ikoti yanje ukayonona umva no swabwira agatima aho kugaruka muga nkoreye ibintu vyiza ndashobora kuba se n'umugenzi ngo bati burya rero je nafise umutari azi gushona ngo nzo mukwereke canke ukabona ndayambaye kavuga ati umpuzo wayisonesheje he nesonesheje hanaha kuri coming business ukaza amana nkagushonera na ukabegwa iyumvire rero bonye ndayambaye
intambere vuga tuwo umuntu yaragushoneye nabi none mvuze usubira kugira agatima ko kunzanira akazi ni kwa kundi rero benshi usanga ashoboye kuzana imashini agatereka hajya akirirwa yicaye atari umuntu n'umwe amuzaniye ikiraka kubera iki ntavyo baramenya ariko umaze kubimenya ntaco buza yuko ureka kuronka amafaranga ikindi naco shingira ntayo muri mutayeri ubuje nkuru n'umuga nkora je cambere nkibaho ntarabitangura kubikora kintu cyose natega amashi mukuru wanje no kwiga nambwiye ati je ikaramu yaheze isabuni yaheze ne tubigire gute grand frère kubona ari we nsigaranya atawundi sigaranya shaba tere cukora je naje ndabona ubuzima bwanje burampanze ahubwo vyo kwiga bihibi ngo ndakwigisha umwuga cha ndabitangura uko ureje ndabishingira intahe nuko vyandi byo gutega amashi byaheze tugushimire cyane ndanaguterera n'intege ku mwete wa office wongereze kandi ejo hazozobura umuntu ateye imbere ndabona kandi bizogenda neza nitwa Emmanuel Maniramu ndabona uri kuragorora akazura karembete biko bigenda neza ego vraiment ndashima Imana Emmanuel nawe uvuka mu ntara yahe je mvuka mu ntara ya Gitega mwese rero muri abanyagitega mwaratoranye ntibabavangira nta yindi ntara ibinjirira apana twe dukorana n'abashaka n'ababishoboye n'ababigomba mu ntara ya Gitega komini yahe exactement komine Giheta komine Giheta zone yahe zone Giheta mwese rero mva nta kuja kure muba hafi y'igisagara twese turegeranye yego tugushimire cyane aba muri Gitega bariko baragukurikirana ngira baraza kubona umuhungu wawe iyo yaroye baraza kubona akazi ko ingena karembeje nawe bimeze gute ndabona uri kuragorora usanzwe uri umutayeri cyangwa ukora akazi ko kugorora gusa jewe kubisanzwe ni umutayeri ntabwo nkora kano kazi ko kugorora yego akazi ko kubutayeri wagatanguye cyane none ko mbona umenga gukora ibintu bikaze amabaze kwishi ibintu bisa neza gose ndabona umenga nturuwiga bimaze igihe kingana gute je no kuvuga akazi k'ubutayeri nagakoze kuva muri 2006 gushika isaha ndacakabandanya 2006 musi turi muri 2024 cyane gose hafi imyaka 20 niwo uri papa waba bose mbona ngaha rero mu kazi ndabakurira kunuze mu by'akazi byonye ndabikenguruka yego warize amashure canke wize ibyo kugira umwuga byonyine amashure narayize ariko ntivyakunze ko mbandanya yagarukira igihe hagufi wagarukiye mu mwaka wa kangahe 6e mu gatandatu hari mu mwaka wa ryari hari muri 2005 yego niho nahagarikira amashuri byagenze gute ko muri 2005 abantu benshi bariko barijukira kwiga amashuri nawe hari cyo gihe cyo guhagarika uba wagize ikibazo nyabaki nta kibazo kirekire nahuye naco nabyumvise mu gusa ko nahagarika abandanya ubundi buzima kubera nagira ati haro n'abatize n'abasokuru bacu bakera nta mashuri bigeze babona nta mashuri bagiyemo ariko barabaye ariko nanjye ko ndegwanye nabyumvise mugira ati reka ndahagarike mbandanye n'ubundi buzima ho bari wowe wigiriye inama canke n'abavyeyi bawe bagize baravuga ati n'abakuru bawe ntibize n'abandi bo mu kibano ntibize wowe wiga nkande nta kuno wobiheba ukaraba utundi tuntu wikorera byagenze gute niwe wifatiye ingingo canke ni famiye yawe urande gwanje ntawe nagishije inama ntawe nabagije nije navyibagije nyene ku mutima wanje yego urahagaritse ishure muri 2006 uratanguye umwuga wo gushona byagenze gute ni ndagize amahirwe yo kukwigisha canke wagiye mu ishure bavyigisha guhera muri 2005 nkihagarika ishure nukuvuga nacemva ku gatumba ndamanukino mbaho mu buzima nyene bugoye kumbe ndiyumvira ati yo nza kwigumira mu ishure nkaza nditahira muhira byari kuba vyiza ariko ndagira ati ubuzima ndiko ndacamo ejo canke igihe ejo buzohinduka 2006 turatangura umwuga wo gushona wawutanguriye hehe wavyize igihe kingana gute umwuga wo gushona sinawize ntibyantwaye umwanya muremure tukimara kuba turi kumwe n'uwo mukobwa yanyigishije Imana imuhizagire kwanza vraiment yarakoze ikintu cyiza cyane rwose naragishimye ntabwo byafashe umwanya muremure nabyize nk'ukwezi kumwe kubaje narifise ubwenge bufata cyane rwose aranyigisha kandi ntiyampemba vraiment nanje nagira ati kuronde wanje nta mafaranga ashaka ahubwo nkeneye kumenya umwuga
naho mu nyuma havura ari arabona ko ibyo ndamukorera byoba byiza gusumba agiye arampa kanoti we nyine havura aribwiriza aza arampa amafaranga ego tuba mu buzima nk'ubwo gushika aho jewe shika kwihangiro yuko ngira ati je namenye tubandanya dukorana gushika n'isaha rero ico cyonyine ndakimushimira kubera umwuga nawe wigishijwe nawe nta mafaranga yasavye yanyigishije kubona ego mu kwezi kumwe uburamenye gushona abantu baba baratanguye kuzanira impuzu ukayikora atangorane n'imwe umuntu akakubwira ati shonera igitenge canke ngirira costume mu kwezi kumwe byose wari umaze kubimetriza canke wagumye wigira ko wagumye ubana n'uwo mukobwa kwigisha byagenze bona kuvuga muko kwezi kumwe maze kuba natanguye kumenya gushona twabandanije turi kumwe dukorana nza ndiyongora ubwenge mu bindi aziranyereka ati ibi bikoguku gushika yaho wenyine anyigisha ni machine sinari nzi ko no mu mutwe yojayo ngo ndayige ariyo iyo machine nako ndakoresha machine ya coroneri aranayinyigisha mugasi wayinyigisha ndihiye amafaranga baza kuyinyigishiriza hanze bo si hanze y'u Burundi banyigishirije mu kindi kibanza okay ama bayinyigishije aja ngaho wenyine acagura iyindi machine turanakorana gushika yaho nawe nyine agira ati yego vraiment we kumezi nakwigishije n'ukuntu twakoranye ubu ndabona karusho wampaye kurande guwanje ico yarakishimiye vraiment n'umuntu agendana ubumuga yitwa Nindo yitwa Sofia ariko akandi kazina kinuze ndakibagi Nindorera Sofia aba mu Buyenzi akora mu Buyenzi atereye yiwe no yari no navyigiye gushika isaha cy'umwuga vraiment ndabona nyene ko ari normal wanje ari cyo kintu kintunzi cyane gose ico gihe guhera muri 2006 gushika no musi muri 2024 nta ntambamye urahura nazo yotuma uvuga ati jewe no mwuga ndawuhevye umuguraruhisha uri mu bibazo byagenze gute wagiye worerwa mu nzira zose wagiye uracamwo canke hari igihe wagenda urane ntambamye bigatuma bikubabaza wumva umenga n'umwuga usanzwe ugoye mu bintu byumvikana nta kazi katabura ingorane ariko izo ngorane zose muze murahura nazo ugerageza kuza uraziha ikibanza kigufi ntabwo uza kuziha ikibanza kirekire ngo kubera uziha ikibanza kirekire no gutuntuza byo gutuntuza je kurandege wanje nta ntambamye ndende nabibonyemo naho bishika gusa mu kazi nta mwonge nguri sato ngo nta kazi katabura intuze rero ikiyasho niko bakunda kwivuga mu Kiswahili bo je kurandege wanje ego ndabibona bimwe tukavyikawusha canke twagerageza nyene kugira tubikure mu nzira ego ntagiye uragira ikibazo ugasanga nk'umuntu yaguhaye impuzu yiwe yaguhaye rendez-vous ati vraiment samedi fise urubanza shaka impuzu zo burayiheza akagera haza agasanga nturabiheza iryo kosa ntirigera ari gushikira vraiment ibyo onye byama byashikiye abatayeri benshi abafundi benshi gutamara rendez-vous onye biri kuri bose gusa twe natwe turagerageza kugira ya rendez-vous y'umukiriya icuyite nimba twamubwiye isango aza kuza sanga iyo sango twatunganije ivyo bimaze kunshikira gake ariko singomba ko bibandanya bishikira no ohanura iki abantu bo busanga muri bo batinya umwuga namwabyo numvise wo kwavyiza igihe gito kwiga ukwezi kumwe kuvuga indwi zine abandi hari gihagenda mu kwiga umwuga kamara y'imyaka 2 akanabirihira amahera umusaga harura mbega imyaka 2 ndiko ndiga ikintu nariko ndinjiza ata amafaranga ndiko ndaronka ndiko ndiga gusa ugasanga umuntu aracitse intege uretse no kubarira gusa ugasanga umwuga wose ariko arawutinya akavuga ati kuri no myaka fise eske kuko wambwiye ko bisaba gufata ku mutwe eske hamwe no genda kwiga muri jewe nzobishobora nakaye kajambo wabwira nko kubatera intege kugira ngo bitabire umwuga ari benshi namwabwira numva ko batunze usanzwe utunze n'umuryango wobahanura iki nko kubatera intege kugira ngo nabo ejo biginde imyuga bateze imbere igihugu cacu nabo nyene biteze imbere wo babwira gute mu kubatera bo je no kuvuga kurande guwanje nanje ntango yarangoye kugira ndabyige narafashe umwanya ndiyumvira eske none bijya bintu nzobishobora ariko byantwaye umwanya muto ibintu maze kwicara ku mashine naciye sanga ari umwanya muto ya gose kugira byinjire gushika isaha maze kwiga kwanza nk'amezi nk'atatu je narandikishije izina rya zina rya Emmanuel bavura baragiye bagera ubu ampamagara izina rya Musani aho nje hose ni Musani aho nje hose ni Musani iryo zina ryamaze kwamamara kubw'aka kazi kanje
icyo no himiriza ku bandi bakeneye kwiga umwuga nibaze batitinya, nta kigoye kirimo, twese twakuze twaravutse turavyiga, nta wabivukanye, umwuga uriga hamukamenya. Yego, tugushimire cyane, tunagutera n'intege, bibandanye bigenda neza. Ndumva ko utari no mushasha mu kazi, imyaka ni myinshi, no mu yindi myaka iri imbere uzotera imbere kubera umwuga wawe. Tugushimire cyane. Je banyita Darcy. Darcy irinde nabona bifite izina rimwe. Arakaza Aristide Darcy. Arakaza Aristide Darcy. Navuka mu ntari yahe? Ya Gitega. Mana yacu nabanyagitega gusa. Ubwo ntimuhava mudusohora kubera je sindi umunyagitega. Twese turabanyagitega. Twabasohora gushaka n'abandi. Murabonera kubera ko mwahisemo gukorana muri abanyagitega. Hariho benshi, hariho abantu benshi, abakozi ntibaje ari bose. Hari abanyamuyinga, hari abava ahanyene Bujumbura, harimo n'abakongomani. Donc urumva hari abakozi benshi s'abanyagitega gusa, no ko hari abanyagitega ari bo benshi. Va Igitega neza na neza muri komini yahe, zone yahe, kugira ngo abantu bariko barakurikirana kino kiganiro baza kumenya ati wa muhungu w'iwacu aho bikorwa abigejeje. Zone Nyamugari, komine Gitega, zone Nyamugari. Nawe usanzwe ushona canke uri umukiriya wa ngaha? Je naje nsanzwe nshona. Ndabona umuhungu akiri muto, watanguye umwuga wo gushona ryari canke warabanjiriga amashuri ayaheza hama uratangura umwuga wo gushona, vyagenze gute? Je singizi, donc naguze ibi vyuma hama ndarondera aba bantu baza kumfasha, hama baraza baramfasha. Imbere y'igihe ariko warabanje guca ku ntebe y'ishuri, warize amashuri aya? Yep. Wahejeje amashuri angana gute? Ya 13. Sindaja muri universite. Donc warahejeje humanité, ucuravuga ati avaye ko ngenda muri universite reka ngura ivyuma ndondere bagenzi banje banyigisha. Apana banyigisha, baze gukora, donc baze dufashanye gushona kuko je sinzi gushona. Mukorane? Je sinzi gushona, bobo barabizi kandi wumvise ko ari aba expert babimaze mu myaka myinshi. So rero narondeye abantu babizi, abantu bashobora guha ibintu vyiza abakiriya, hama baraza donc nabo nyene dukorana n'abandi bataraza. Bisanze ni wowe manager? Nije manager. Ko nakandi kabanga ntarinzi. Umusore ahejeje umwaka wa 13, umusaka wari manager wa atelier imeze neza ukunye, novuga ko ari ivyishimo bidasanzwe bishikira abana bakiri bato bake. Turabona abantu baje amashure ugasanga ararindira akazi umwanya munini canke aciye agenda kuri universite. Wowe vyagenze gute? Agatahe wagakuye hehe kugira ngo ushobore kuduga ngaha Kamenge business house? Ndabona ni etage nini cane, ni inzu imeze neza gose, ukaba ufise ibintu byose managinga. Kuri jewe n'igitangaro, ndiko ndavyumva nk'ibintu by'ibitangaza. Umutahe wawukuye hehe canke wigukora, vyagenze gute? Umutahe narakoze shiramo inguvu, ndara amajoro, hama ndaturonka. Wakoze ibiki kugira ngo ushobore gukora ibi bintu byose? Novuga no kuri hino nzu naho ntabizi, nibaza ko ari amafaranga menshi cyane. Ndayiravye kuva hasi naduze ndasubira ndaduga, ni etage novuga ko ari hafi ya nyuma. Novuga ko ni kibanza kimeze neza, peut-être ukiriha amahera menshi. Ico gihe woba wakoze iki kugira ngo ushobore kugira umutahe ungana uko? Ni kibanza kiri VIP, ngire ko ntumira n'abantu bashaka gusonesha, dutanga service nziza cyane. Wamaze kubona abantu bari ko barashonera, wumvise n'abakozi imyaka bamaze babikora, no kuvuga ko babimenyereye babizi. So rero umuntu wese yegereye ngaha muri donc ahanyene Bujumbura, ni Kamenge business house, bose barayizi. Utera donc ufata bus, naho uva muri ville ufata bus ukavuga bagushikane kuri terminus, ucitera umanuka kuri Kamenge business house. Abashaka gusonesha, abashaka kwiga umwuga baravyumva, bumvise ko hari abantu benshi babizi n'aba expert babizi, donc baze tubigisha. N'abashaka gusonesha, bashaka service nziza, baze tubasonere. Hama aho nabikuye naragize narasimbiye hanze gato, ndakora gatoya, hama ndaza kwanza gutanguza utu business dukeya ngaha. Ndafise atelier, ndafise na shop iri muri ville, vuba cyane nzobatembereza tujane muyibone. Nabanze rero kuza, ndabanza
mbanze ngire tu business dukeya ishize mu Burundi nzosubira inyuma. Wahejeje amashuri mu mwaka wa kangahe? 2020 umunsi turi muri 2024 ukaba umaze kumanajinga ibintu nk'ibi, ufise atelier nziza nk'uku, ufise n'ikindi kibanza muri ville, woba wari wasimbiye gatoya mu gihugu icahe kugira ngo uroye imitahe nk'iyo yose, unatumire twe kugwaruka tutarajabuka ejo canke hirya ejo turangira inzira waciyemwo, tuzogaruke dufise akanoti duteze imbere igihugu cacu muri 2040, tuzobe turi mu nzira y'amajambere 2060, tuzobe twamaze gushikira iterambere rishitse. Turashaka kutubwire utariye umunwa ahantu waciye ingene vyagiye birakugendera kugira ngo vraiment duteze imbere igihugu cacu, hoboneka abahungu bakiri bato nka wewe bamanajinga ibintu nk'ivyo byose. Ndabona Uburundi ntitworida gushika muri 2040 no muri 2030 ndabona umenga twaba twateye imbere. Bimeze gute wagiye mu gihugu icahe ko wihuse kuvayo 2020 ukabura hejeje ishuri 2024 ukabugarutse ukaba umaze gukora ibintu nk'ibi byose? Tubwira nimba atari banga ingene vyagiye biragenda. Nimishu benishu ivyo reka tubigire iyindi ntuzi, donc ni urugendo runini cyane. Ariko muri make siryo batari banga, kuko hariho abajene bariko baradukurikirana umunsi batariko barabona inzira, bahejeje amashuri ntibaragira universite, nabo baravuga ati turashaka kugira ico dukoze, turashaka kugira aho twigejeje. Nta kuntu none wotubwira mu majambo make naho utokwinjira neza na neza, kuko burashaka kuba ari vie privée yawe udashaka gushira habona, ariko ni kugira ngo usove abandi bana. Turashaka ko Uburundi bwacu butera imbere, ariko nubwo tera imbere impano dufise tutazihaye ko abandi, aho twaciye tutabwiye bagenzi bacu batoya bacu kugira ngo igihugu nitwe guteza imbere twitwebwe twenyene, bisaba tubwire n'abandi dufashanye. Tubwire rero ingene vyagiye biragenda kugira ngo ushobore kumanajinga ibi bintu. Ni ibintu vyinshi. Kamenge business house abatayizi ni nka ville, naho ntameze neza cyane. Kuba uri umusore ungana uko umaze kuhashika uri jeha, niwe wugurura umuhungu akiri muto, hamwe haboneka abahungu 4-5 bameze nkawe, twotera imbere byihuse. Rero turagusavye ubibabwire. no gukora ukagira vision, kuko hari na benshi baronka iyo ntuze, baronka izo chance zo kuja hanze ariko ugasanga nta vision bafise. So rero no kuba ufise vision uvuga ati ndashaka gukora iki, hama inagera kw'intambwe nzokora iki. So ni vision rero, ukuntu donc ku rugendo rwanje ukuntu nagiye ndagenda, ukuntu vyagenze, je nibaza twifatira ikindi ganiro, ariko bisaba vision. Umujene bisaba kuba ufise vision, apana vision y'amarix, uvuga ngo donc apana kuvuga ngo shaka kuba donc kuja mu maboate, kuja mu maki. Bisaba kuba ufise vision kubaka ntuze ikintu uvuga ati naje ndacubatse. Antuka na si bibi, ivyo ngeze ko si bikeya, ariko ndashaka nogira ku bindi biruti ibi. Tugushimire cyane, tunaguterera n'intege, ejo uzokugurure n'ibindi bintu, andi makampani uhakazi batoya bacu canke abagenzi bacu n'abandi, komsa igihugu gitera imbere, twagukigwe bivuye mu maboko yawe, ndetse n'abandi bazokurabira kakaro. Tugushimire cyane, ndabashimire cyane namwe batayo, mubandanye mukora akazi neza, mwakoze kuganira natwe. Bakuzi ba Roy TV mwakoze kudukurikirana, mwakurikirana iganiro KoraKubwejo aho twari muri Kamenge Business House. Mwabonye abahungu bakiri bato twagiye turaganira nabo, aho bandatubwiye ijambo ryiza bavuga ko n'abashaka kwiga umwuga wo gushona ngo barahari ku bwanyu, muzoze babigishe. Novuga ko n'abahungu bakiri bato bamaze gushika ku bintu bitari bike, novuga ko ari iteka ridasanzwe ku gihugu cacu, bariko barakora cyane. N'ikiganiro cacu kivuga KoraKubwejo, ndabatera n'intege namwe umwe wese mukaza akora, yaba ari umutaxivero, umunyeshure, umuntu wese mu mwuga wiwe, vraiment akore cyane. Ejo hazoza zoe turi abantu bateye imbere, mu 2040 tuzoe turi mu nzira y'amajambere, mu 2060 tuzoe twashikiriye iterambere riramo. Abataragira subscribe mugire subscribe, badamukurikirana ibiganiro vya Roy TV, amakuru mashasha yize. Au revoir.